ukwizera ni ukumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera kwiriho kandi ngo igaha impera abayirondera. Ukwizera kurarema ibintu utabonesha amaso y'umubiri, ariko kwizera kukarema ibintu bikomeye, ku buryo umuntu afise ukwizera bashobora kumufata nk'umusazi, nk'umuntu adafise n'inda bakaza bamubona agiye kugura ibikoresho by'umubebe, agiye kugura ibigoma, atanda bamubonana bashobora kwibaza ngo aragwaye, ariko wewe akavuga ngo jewe imbere ndabona umubebe, mbere akarema ati jewe umubebe mbona n'umukobwa, akamurema akamutereka ngaho, akabibamwo n'ibikenewe byose akabigura. Uko niko kwizera. Ivyaremwe byose byaremwe no kwizera. Ukwizera kurabaho kukarema ibintu, ivyizigiro navyo n'umwanya tumara turindiriye ivyo byaremwe no kwizera. Ivyizigiro rero no kwizera birajana. Umaze kurema ibintu ucishije mu kwizera, haca haza ivyizigiro rero, hakagumaho ivyizigiro bikakubashisha kurindira, bikakurabashisha kwihangana gushikiriye vya bindi warema mu kwizera. Kwizera rero n'ivyizigiro birajanirana. Aka kajambo mugafate ngo niturongorwa n'ivyo tubona, turongorwa no kwizera. Ico mu muntu wese akagenda arongorwa n'ukwizera, ntarongorwe n'ivyo abona. Twoba abahizi, twoba abantu bakomeye, twoba abantu barinda, kuko usomye aha hantu mu cete kigira kabiri Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 5 umurongo w'indwi niho handitse ngo kuko tugenda turongorwa n'ukwizera, niturongorwa n'ivyo tubona. Usomye musi agace A umurongo w'8 kavuga ngo egome turabarinda, bica biduha kurinda. N'imbere ku murongo wa 6 havuga ngo turinda mu mutima kubwuko kwizera kuduha kubona ibintu bitarabaho, tubikaduha kurinda. Bisigura ngo kwizera guduha kurinda. Umugabo afise ukwizera aba hari umugabo arinda, umugore afise ukwizera aba hari umugore arinda. Haleluya. Ntatega ubwoba ngo ubukene buraje. Umugabo afise ukwizera avuga ngo uyu munsi umufuko usa n'utobotse, ariko ejo nzoba ndi umutunzi. Akagenda yihagazeko, akagenda arinda atabwoba afise. Ariko umuntu atagira ukwizera aca atangura kubundabunda, ataha rero bose barabona ko ntagira amahera. Mbega mama bamicicaro babona ntagira amahera, agatangura no kwibwira ibidahari. Yabona bamubwiye ngo icaraha, ati burya siho nari kwicara, no kubera ntagira amahera. Oya, umugabo afise ukwizera naho batacafise aravuga ngo uyu munsi ntacyo mfise, ariko ejo nzoba mfise. Yaba ukwizera kutaduha kurinda, nta kuntu agasore nka Dawidi, agasore kakana kakiri gato kari guhangara Goliyati. Ariko kubera ukwizera Dawidi yararinze, arahagarara mu kurinda, aragenda aratumbera Goliyati, aramubwira ngo ndakwica, ndaguca izosi, isi yose imenyeye uko hari Imana mu Bisirayeli. Ukurinda niko kwahaye guhagarara imbere ya Goliyati Dawidi. Ukwizera kuduha kurinda.